Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi3 akaburungu itorero akaburungu org. No kwibutsa ko mu masezerano y'Arusha hariho ingingo twari twashizemo yuko akahise ku Burundi kosubirwamwo tugasubira kukandika gushasha. Gushika ubu haciye imyaka 25 ico gikorwa ntikirakorwa, ariko tugama tubona abantu bivugira uko bishakiye akahise ku Burundi, cane cane bafatiye kuvyo umuzungu yanditse. Nibyo nashize imbere nerekana ko muri ibi bihugu byacu byo muri aka karere icyo twita alienation, kuvuga ukutimenya, yaradufashe cyane kuko akahise kacu ntitukazi neza, kuko umukoroni yaje kugasambura koko ntitugire imizi. Rero icyo tworinda gutangurira ko nukuraba ubwa mbere ibinyoma vyavuye muri uko umuzungu umukoroni yanditse akahise kacu, na cyane cyane ivyo yubatse bijanye n'uburanga bwacu, yerekana ibi byitwa abahamite n'ababantu, kandi abarundi ba kera ivyo bintu batari bazi ivyo ari vyo. Bubatse ibi bihugu byo muri aka karere bafatiye ahanini ku miryango. Rero novuga nti mu bagize ubushakashatsi ahanini kuvyerekeye akahise ku Burundi, abenshi bakurikije inzira umuzungu yabashizemo, umukoroni yabashizemo. Maze kubona bamwe novuga nka Padiri Ntabona Adrien, nka Professeur Bukuru Denis, nibo nabonye bashimikira cyane ku kahise k'imiryango, kuko nta utomenya yuko imiryango ariyo yubatse izi ngoma zo muri aka karere. N'ingoma zose zitirirwa imiryango. Nico gituma twoba dukwiye kuraba akahise k'imiryango yacu. N'ubu nosaba abarundi aho bari bose bibagire ibyo vy'ubuhutu, ibyo vy'ubututsi, barabe niba bacibuka, niba bazi imiryango yabo, barondere akahise k'iyo miryango, nukuri bazotangara. Kuko imiryango dufise uravye hanini iri mu bihugu vyo muri aka karere vyose. Urashobora gusanga dufate imiryango mikuru, dufashe nk'abenengwe, abanyakarama, ababanda, abajiji, abashubi, abahanza, dufatire no kuri iyo miryango yonyene. Dushobora gusanga hari abenengwe b'abarundi, abenengwe b'abanyarwanda, abenengwe b'abaganda, abenengwe b'abanyatanzania, abenengwe bo muri Kongo. Nukwerekana yuko akahise kacu k'iyo miryango kakwiye aka karere kose. Kubera iki? Ivyo ubushakashatsi bwotegerezwa kubitwereka. Ufasha abahinda nico kimwe, abahinda bo mu Burundi, abahinda bo mu Rwanda, bo muri Tanzania, bo mu Buganda, mu Banyankore. Nukwerekana koko yuko iyi miryango yacu ariyo kahise kacu, twoba dukwiye kuraba no gukurikirana uko iyo miryango yubatse, uko iyo miryango yatembereye muri bihugu, gutebaho yose nka yose mikuru ikwira hose. Abajiji ubasanga i Burundi, ubasanga muri Tanzania, ubasanga mu Rwanda, abashubi ubasanga i Burundi, ubasanga mu Rwanda, ubasanga muri Tanzania.
urumva yuko kwigungira kuri bijya umuzungu yadushizemwo nukuyoba gose na nico vyatumye dusuzugurana twicana tugiranira amabi ariko ugiye mu miryango nta muryango uruta uwundi nta muhinda ruta umushubi nta mushubi yaruta umubanda nta mubanda ruta umujiji nta mubanda ruta umwenengwe nta ajya ama complexe twama tuvuga d'infériorité de supériorité nta yahari mu miryango rero twari dukwiye gusubiramwo koko akahise ku Burundi akahise ku Rwanda akahise kaya izi ngoma abazungu basanze ziyubatse tukabona uko ziyubatse nyene niho twomenya akahise kacu murakoze Itorero bienvenue dans votre site Itorero wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org